Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dusambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo mwiri joro hakaba amakuru cyane cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu gisata aca politiki aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Pacifique Ninahazwe Faustin Ndikumana ndetse no wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca icuka kibi casubiye kwaduka hagati y'ibi bihangange bibiri. Perezida Ndayishimiye rero kuri ubu ngubu akaba ari mu gahundwe. Aya makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tubandanye tuyabashikiriza. Turaza no kunyarukira mu yandi makuru na cyane mu bijanye n'amagara y'abantu aho icorezo ikiza acakorera cabandanije ku ishure ry'ubuhinga. Turaza navyo kubashikiriza. Aya nani makuru yose ni mukanya kuri bw'idonido tubahaye kaze. Ku buryo bw'idonido rero reka duhera amakuru yacu kubiko biravugwa ko hari icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Pacifique Ninahazwe Ndirakobuca ndetse na Faustin Ndikumana urongoye ishirahamwe Parseme. Mu ijambo ry'iwe Perezida Ndayishimiye yavugiye hirya yejo kwigenekezo rya 5 ukwezi kwa 11 uyu mwaka muri commune Matongo. Perezida Ndayishimiye yararakariye bidasanzwe abantu babandanya kwerekana ibitagenda neza abagiriza ko berekana ko ngo yananiwe gutwara Uburundi. Evariste Ndayishimiye avuga ko ata muntu numwe akigwaye ekwashi mu Burundi hano uvyumvikana ko agerageza ko uvuguruza umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca aherutse gutangaza ko abana badakura ngo kubera gufungura nabi mu Burundi, ngo ubajije impamvu umwana yazingamye ngo bakwishura ko ari kubera ari umwana w'umuhutu. Ikigo ca leta kijejwe statistique naco nyine cemeza ko abana barenga 55% ataronswa imfungurwa zikwiye mbere ngo ko n'ubwenge bwabo butazokora neza. Perezida Ndayishimiye kandi yaranagarutse kubo yita aba Pacifique babandanya ngo kwereka abanyagihugu ko ngo hari ibyo babuze. Yavuze kandi ko abo basigaye ari abana b'abanyamahanga. Umuntu yari yahagurukiye cyane bidasanzwe uwo munsi ni Faustin Ndikumana harongoye ishiramwe Parseme. Ibintu yamuvuze ko ni agahomerabunwa biragoye kuvyumva kuko wabikoresheje amajambo araho ari umukuru w'igihugu. Hari kandi hano turabaha agace gatoyi ariko vuba tuzobasangiza amajambo yose Perezida Ndayishimiye yavuze kuri Faustin Ndikumana. Ni akamaramaza icumvikanye nuko Ndayishimiye yabagabajwe rwose n'ikiganiro Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme aherutse gukora na cyane mu duce Ndayishimiye yiyumvisemwo umengo aramuvuze abiyita abarimyi ba mbere kandi ngo bakoresha uburyo bw'igihugu ibinyoma bijanye n'ishorwa ry'ubutare ndetse n'ibindi bitandukanye. Evariste Ndayishimiye yavuye yagiriza Faustin Ndikumana ko ari mu badurumbanije igihugu muri 2015 ko akorera abakoroni, ngo anongera kandi anagera ku rugero rwo kumwinjira mu buzima bwiwe bwite ibizwi nka vie privée mu rurimi rw'igifaransa. Ariko kandi igitangaje nuko ibibazo Faustin Ndikumana havuka abivuga bihuye cyane rwose n'ibyo Gervais Ndirakobuca avuga nkuko muza urabyumva mu biganiro bitandukanye. Bose barerekana impinduka leta ivuga ariko ibita zitaja mu ngiro. Akaroro ni ico bita budget programme kubw'umukuru w'inama nkenguzamateka ngo ntaho turiko turaja izo mpinduka zidakozwe. Umukuru w'igihugu yafashwe niki iri shavu ridasanzwe muri ino misi riva kuki? Abahanuzi biwe bariko barakora iki? Ageze aho iyo ariko aravuga ubona ko n'abamugendaniye biwe babuze uko bifata, bikagaragaza rero ko hoba hari ikibazo gikomeye hagati yiwe ndetse na zino ndongozi ziri mu gihugu.
Reka tunyarukire kandi no mu yandi makuru kubiri ko biravugwa na cane ku bijanye n'ikiza ca kolera kibandanya cibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi na cane ho abanyagihugu bavuga ko abangamiwe cyane. Reka tunyarukire ku ishure shingiro aho rero bivugwa ko hari ibintu biteye ubwoba. Ikiza ca kolera i Bujumbura, ishure ry'ubuhinga ryisumbuye rya Kamenge ryugaye. Nkuko twari turiko turabibabwira rero ko ikiza ca kolera i Bujumbura aho ishure ry'ubuhinga ryisumbuye rya Kamenge ryugaye. Wa gatatu mu nyenyi y'umwaka ishure ry'ubuhinga ryisumbuye rya Kamenge riri muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ryarahagaritse ivyigwa kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere inyuma yaho hibonekeje abagwaye kolera benshi mu banyeshure. Ubwo amasoko hari ngaho nyene abanyeshure bacika 10 bari bafise ibimenyetso vya kolera kuva ku munsi wa gatandatu. Indongozi mu gisata c'amagara y'abantu ziremeza ivyo bipimo. Kuva ku wa gatandatu twarabonye ko hari abanyeshure benshi bariko baracibwamo na cane kandi bakanadahwa. Indongozi mu gisata c'amagara y'abantu zaremeje ko yari kolera niko vyamenyeshejwe n'umwe mu bigisha twasanzeho agasigura ko ibintu bitifashe neza kuri iryo shure. Irungirwa ry'abagwayi ku bitaro kuva kuri uwo wa mbere nyene Rusehabaniha zajanye abagwaye ku bitaro Prince le Regent Charles ndetse na Louis Karede vyo mu Kamenge. Indongozi mu gisata c'indero zasabye abigisha ndetse n'abanyeshure bose biga bataha mu ndaro kuguma muhira gushika hagize igihinduka gishasha. Twahisemwo kwirukana abanyeshure baje mu gitondo bataranashika. Twategerezwa kubuza abanyeshure barundarundana cane ko bakoranako na cane abakorana mu minwe ni iko bivugwa n'umwe mubo mu bayobozi bw'iryo shure. Ingingo zo kukingira amagara y'abantu zihuta. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarungitse imigwi ijejwe gukora isuku ndetse no gupompa ico kibanza, gupompa imiti mu buzu bwa surwumwe mu ndaro ndetse no mu bibanza warimwo vyatanguye kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere. Ico dushira imbere ni guhagarika irandagatana rya kolera kuri iryo shure niko bivugwa n'umwe mu bajejwe isuku. Twahimirije kandi abigisha ndetse n'abakozi kugira ngo bamenye imyifato zo gukinga ubukene bw'amazi iyo ntandaro y'ingorane. Ishure ry'ubuhinga ryisumbuye rya Kamenge riharugamo abanyeshuri barengisha 1000 ariko kandi rimaze igihe rifise ingorane ryo kuronka amazi meza. Ubwo abashinga intahe benshi amazi aza mu mabombo hagati y'isaha 8 n'isaha 9 z'ubuca kandi ngo si imisi yose. Abanyeshuri ngo bategerezwa kuvyuka kuvoma amazi yakenewe mu kugira isuku rya buri munsi. Dutegerezwa kuvyuka kare mu gatondo kuvoma amazi. Abatavyuka ntiboga canke ngo bagire isuku aho bigira niko umwe mu banyeshuri baba mu ndaro yigana. Mu mwanya w'ivyigwa tuba turushe cane twisinzirira ko biragoye gukurikirana ivyirwa. Kuri izo ngorane kandi bamwe mu bavyeyi bahitamwo kugumiza abana babo muhira bakiga bataha mu ntumbero yo kugira ngo baronke amazi meza mu mihana. Ubwo amasoko muri iryo shure kandi itangwa ry'amazi muri iryo shure ryoba ngo ryaraburabujwe na bamwe mu bantu bafise umugambi mubi cane mu gihe ngo hari icuka hagati y'umuyobozi w'iryo shure no ukwagirizanya iby'amoko byacishijwe ku mbuga hwaniro ndetse na WhatsApp. Uburundi bwama buterwa anakorera buri mwaka mu bice byinshi by'igihugu kuva ku wa mbere 2025 abantu 2401 baratowe korera mu burere 12 bw'ubuvuzi ariho Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud, Isare, Kabezi, Manda, Makamba, Bubanza, Mabayi, Rwibaga ndetse na Rumonge. Mu buraruko gwishira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi
kubw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Urwandiko rw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu rwashizwe ahabona kuri uyu wa gatatu Munyonyo uyu mwaka ukanabonwa n'imbonesha kure yacu rurahamagarira abayobozi b'amashure gutsimbataza ishirwa mu ngiro ry'amabwiriza y'isuku ndetse no kumenyesha abajejwe intwaro mu gihe habonetse indwara ikaze. Korera ni umwasi ashobora kwirindwa mu gihe kandi amabwirizwa y'isuku yubahirijwe, niko umukozi wo muri ubwo bushikiranganje amenyesha. Ariko kandi mu gihe abantu bataronka amazi meza, ayo mabwirizwa y'isuku biragoye kuyashira mu ngiro. Naho mu yandi makuru, abagabo babiri barimwo uwuserukira umutumba barabuzwe irengero inyuma yo guhagarikwa n'igendereza imugina. Bujumbura kuwa mbere Munyonyo y'umwaka Igasebezi zone Buhoto komine Mugina intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Abagabo babiri barimwo uwuserukira umutumba barahagaritswe kuwa kane huwa 30 gitugutu y'umwaka n'abakozi bigenderezwa baherekejwe n'imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. Kuva kuri iryo genekerezo kandi imiryango yabo yemeza ko itazi amakuru yabo bagabo, ngo bigatera kandi amakenga ndetse no kwibaza byinshi muri ako karere. Ihagarikwa mu buryo burimwo igipfungu kubwo ababibonye benshi vyabaye mu gitondo cyo kuwa kane igenekerezo rya 30 gitugutu y'umwaka. Abakozi bigendereza baherekejwe n'imbonera kure baragiye ku rugo rwa Egide Nishimwe arongoye umutumba Gasebeyi ndetse na mugenzi we Ndikumana Batazira Basoda. Abo bagabo kandi babiri barahagaritswe barabohwa baca batwarwa mu modoka y'Iparate de 3984 yariko inyongwa ku ubw'ababibonye n'umukuru w'igendereza muri komine Cibitoke. Kuva ico gihe baba abo mu muryango yabo baba abo mu ntwaro ntibazi iyo abo bagabo bajanwe. Twararondeye ku birindiro byose by'igipolisi n'ubusho bwo mu micungararo turabura, niko bivugwa n'umwe mubo mu muryango w'ababuzwe irengero. Urwikeko rwo gukorana n'imigwi y'abagwanyi kubwamwe mu masoko mu bajejwe umutekano. Abo bagabo babiri ngo boba bikekwa ko bafitaniye ubucuti budasanzwe n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Tabara ucumbitse mu Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo imiryango yabo hamwe ndetse n'abanyagihugu benshi bigasebeyi bakaba babyamirira kure. Ntibitahuritse kuko uko abo ari babiri bari bavuye mu muganga CNL binjira mu muganga CNDD-FDD mugambwe uri ku butegetsi, niko bivugwa n'umwe mubo mu miryango yabo. Imwe mu mbonera kure yari muri ico gikorwa co kubafata ariko itivuze izina yagize ati twari dufise amakenga ariko bahavuye binjira mu mugambwe wacu, ariko kandi babandanije bagendana n'abantu bateye amakenga, nico gituma twaciye tubimenyesha abajejwe intwaro. Inyuruzwa riteye amakenga mu karere. Ihagarikwa ry'abo bagabo babiri rirateye ubwoba abanyagihugu bo muri iyo komine ya Mugina, aho ndetse abandi bantu batanu boba bamaze guhagarirwa n'igendereza muri uwo mwaka uheze, bakaba kandi batarabonetse amakanda. Imiryango myinshi irafise amakenga ko abayo bishwe mwibanga. Abajejwe kuri ico kibazo umusanteri wa komine Mugina Haniseti Saidi aremeza ko yamenye ibijanye n'ihagarikwa ry'abo bantu, ariko kandi akavuga ko atazi ababahagaritse. Dusaba abanyagihugu kuza gutanga amakuru ashobora gufasha kumenya ababafashe ndetse no gutora abo banyagihugu banyorojwe, niko yamenyesheje. Icuka c'ubwoba n'agacerere mu gihe kandi ibonekeza urwikeko n'imishamirano ya politike yisubiriza. Iryo onyuruzwa ry'abo bantu ryisubirije rituma hasubira kwaduka umutekano muke mu banyagihugu b'Igasebeyi. Imiryango yabo bagabo kandi babiri basaba ko indongozi ngo zotanga umuco kuri ico kibazo ngo baganakingirwa umutekano wabo. Dushaka kumenya ko bakiri bazima, niko bishikirizwa n'umwe mubo mu muryango wa Egide Nishimwe ajugumira, bikagaragaza ko rero kandi afise umubabaro utagira ukungana.
reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twariko turabashikiriza muri ijoro dusozere ngaha tuza gusubira amakuru n'ubundi haraza kuba agezwe kuko ni n'umuresha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV ishenda ibe iriko irabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi.